yacikije umwana w'amezi ndwi kumva ziryo bere nyene ko ibitari bwikunda ko ashobora konka kandi ntiyari kumuheka nta kuntu kumwe yari kumufata bidakunda kwa nicara. Ntabwo mwigeze muja ku bapfumu kumbure mu kwiyumvira ko baba baramuroze na cyane cyane aho biba bigoye kubona ko byukuri bivanye n'ubwo bugwayi yari afise ngo mwiyumvire yuko ngo baba baramuroze ntabwo mwiyumvire kuja ku mupfumu? Ku mupfumu baragiye gusa sije nagiye ko je urumva yuko ari muvyara wanje je namupfaje ari mu bitaro mu Kayanza bwa bapfumu beshi batandukanye amahera amaze gutanga inka yaragiye ibivi bibiri vyaragiye impene n'ayandi mahera nyene ko umugabo yararonka amahera uwo mugabo tuvugana n'ibihumbi 10 kugira bironka biramugora kumbuza uwo nyene tibashanga tituga ino mu Kayanza ndagenda mu Rwego ndagwarira biranka ndaja mu Kayanza ndamara indwi zitatu baramvura bamvuye biranka gose biranka amahera twarishe biravanga imiti bakwanyandika yose yaze cyanyandika imiti kuja kugura hanze mbona ku munsi nakuru gusaye mu bune nakora kamwe k'ibihumbi 10 kandi k'ibihumbi 10 amahera nakoresha ku munsi yabameshi dogiteri akimara kumbona mu dogiteri arambwiye ati wewe ni kasera manuka ko ahantu bitigitega ngo kunjuti yabose ngo no bazokuvura. Mbega nk'ibintu bitatu ubona ku mpinduka kuva utanguye kuvugwa n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose utibona ko utarashika ngane nk'ibi? Tiwe sinunama ngoname nkuko ubundi unama kandi nibere buntu nkanda kanze niva ko nkanda ko ikora vyondeka kandi n'umugongo niva ko watangiye kugira kurema neza ubu kinumbuze gusa nakayabagubu ko kurya nico vyanga. Bariko bakuvura gute uri kukurikiranwa gute? Jari ivyuma bako baramvuza ntavyo nzi nyavyoma kugira ngo ushobore gukira iyi cancer iri mwibere ja mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose wewe ni cyaye cyizere wari ufise cy'ahantu bakurungitse? Je n'ubusi nizeho je nzokira habwo naje fise ubwo babureba mvuga ati ngiye kugwa hehe iyo nyene Gitega kwa nifise ubwo baburebure imana yuri imyaka ngwaye ni myinshi ntenge kuremeje bakitanga kumvura rero no mu gatondo niho naremye gusa nkiza no mayira hasavuga ati ngiye kugwayo nta bindi ciwe gusa nkibone ibere ryanje se kubere rikora nkirindi ana yacu warakoze watanze ikigo cy'ubuvuzi ukivuganisha n'ishengero ufite inshuti ya bose. Simo kombo nukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyahi Gitega no kuri kuzima nkamenya namwe erega uzogi vyakenye ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimbe wewe urakomeye inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo. Nuko muvyeyi turi ngaha mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose aho tubona muri kumwe n'umugwayi aho mu mugwaje noneho muri kino kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose niwe twashatse ko uwo tuganiriza ukatubwira mbega umugwayi yafashwe gute yaramerewe gute kumbure atari ture kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Muri make umugwayi amaze igihe kirekire agwaye kiringo kirenga umwaka wose rero vyatangiye avyimba akantu gatonya kwibere bari bazi neza ko bizokira ko yaja kwivuro risanzwe bamubwira ngo azokira muhimiti gushika yaho agenda no mu Kirundi kuja kwivuriza aho naho nyene biranga
araza mu Kayanza ku bitaro bikuru naho baciye bamurungika i Bujumbura ngo boshobora kumubaga barabishoboye muri Prince Regis naho ntivyakunze yahavuye n'ubundi yongera gutaha ibubanza avuye ibubanza yagumye agwaye gose araremba caragaruka mu Kayanza kubera ari naho mama we bavuka bacamujana kwitanga kwivura nyene mu ntara ya Kayanza naho babona nyene aguma araremba kuko yaravyimbye cyane ceza mu Kayanza ageze mu Kayanza naho nyene baramwakire baramuvura kubera ntiyavyuka ntiyicara yaguma nyene ari ngaho bamaze kumuvura byase gukira haci haba umudogiteri atubwira ati hari Igitega ahantu hitwa hari ivuriro ryitwa Inshuti ya Bose muragenda murabe ko hari ico vyomara kubera bamubwira ngo baye kanseri. Muratubwiye yuko kumbure yara asanzwe afise ubugwayi bwo kwibere mbega yarabumaranye igihe kingana gute? Umwaka urenga. Ukumufata vyatanguye gute? Yatangiye ababa haza akantu gatoye nk'agahere kwibere nyene. Mbega kameze nk'agakomere bimeze gute? Oya ne runtu ruvimvye runini yarumeze base nka kujya kwikiraye ca kijuma. Mbega babapimye nko mu radio kubana bagiye mu bitaro bababwira ko bari ibiki? Dogiteri yashoboye kuvuga ko bari nka kansera bakavuga ko boshobora kuribaga ariko mugabo ataje twokuramwe ataje twojana nyene numva ko aba yapfuye. Nibere rimwe cyane. Nibere rimwe ariko arafise n'utundi tuntu tuguma tuvyimba tuza ngaha. Bavuga ko ari kansera rero yasabagiye. Bamaze kubapima ngaha mu kigo c'Inshuti ya Bose nabo babwiye ko byo bari biki. Naho nyine babwiye ko ari kansere canke bo batoye ibindi. Batubwiye ko ari kansera ariko boshobora kumuvura rero baratangiye ejo mwijoro nka 1:09. Nubu rero barahigije kongera kumupima mugira massage. Mwatubwiye ko ngo hariho umudokiteri kumbure yababwiye ati aha turabona yuko vyanse ariko kandi turabona ko mwo kwitura ikigo cy'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose niko vyagenze. Ego twarindeye kurondera amafaranga turehe mu Kayanza bari baduciye ko byaragoye kugira ngo umuntu yaronke. Tumaze rero kuyaronka baci baduha transfer yo kuzanga ariko ntibigeze bavyandikako. Je nabagije muganga ati none ko mutubwiye ko ari ku Inshuti ya Bose hano hepfo mutigeze mubishirako. Aca avuga ngo ko ari rya bigenga atari muri leta ivyo sinokurirwa ndabishirako mwe n'umugende muraza kuhabaza ngo nahantu haruguru y'isoko y'inka. Mbega batarabagira transfer noneho ngo kugira ngo muze mu kigo cy'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose mbega mwebwe iki kigo mwari musanzwe mukiza? Oya yo twabimenye twari kuza kera twaraje ari gupfa rukire bavyaraheze. Ikizere mwabihaye canke kugira ngo muvuga ati reka tuje aho baturungitse na cyane cyane aho mutari muhazi ntabwo vyabagoye kugira ngo mwizere ko mwoza n'umugwayi ngaha? Je maze kubona yo twari tumaze kuja niyo bari bamaze kuja kumuvuza hose vya twe twavuze ati ko ari dogiteri wo ngaho mu Kayanza binza bivuga nta nkeka reka tugende nta utu wawe atarapfa burya ntiwoda reka tugende kugerageza amahirwe ya nyuma. Ejo tumaze gushika ngaha batubwiye ngo nta bitaro bihari nabo bwa mbere ko tushitse ngaje nkaje no bwa mbere sindigira ndenga mu Kayanza narenda harenze kubw'uwo mugwayi twarimviye niyo tuje kurara turabihiga turayibura mugonda ndabasaba numva baremeye yari amahirwe ya nyuma yo ndamusubiza muhana nandi wakuriwe turamujana kwa muganga yo napfiriye muhira. Mbega ku masaha make mumaze hano mwamubise ikizere cyo canke hari impinduka mwamaze kubona ibihaye ikizere cyo ko umuntu wanya basha gukira? Je kuvyo mbona ndafise ikigere kirekire cyane ko ashobora gukira ko ndavye ukuntu yari ameze ejo cari ikintu nyene mengana rubuye runini nyene hatanafyondeka ariko gushika urafyonda nkuko nyene ukumva n'ubuntu bwari bwakwiragiye mwene ngaha hose rero bwatangiye kwiyegeranya nyene mwene ngaha gutya biriko biraza. Mbeko twumvise ko mu kigo cy'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose ngo hariho ivyuma ngo bazanye ngo bishobora gukora massage noneho ngo bigakura ubucafu mu mubiri bikanavura n'izindi ngwara zitandukanye. Mwebwe umugwayi wanyu bariko bamuvuza ivyo vyuma? Ego navyiboneye ahubwo nanatangaye nabonye hari mu mashini n'ibindi bintu akoresha navyiboneye no mpamvu nagize icizere cyuko azohava akira.
mbega ko abantu benshi bakunda kuvuga abantu bavuza imiti y'ikirundi ngo kesha babara abapfumu namwe niko mwayibonye canke hari itandukaniro mwabonye ikigo inshuti ya bose hamwe n'abakunda kuvuga ngo n'abapfumu? jewe maze kuvyumva yuko atari kwa muganga ha leta maze kuza je nibaza nyene ko ari nk'ivyo nyene bijanye n'abapfumu mugabo naciye mbona ko atari byo maze kuhashika sanga ivyo bavuga ivyo twumvise je mu nzira yuko turaza baraduhenze naciye nibonera ibindi bitandukanye n'ivyo numvise ejo. Hamwe umuntu wanyu yotora mitende agakira mubwira iki abandi bantu bakunda kwibaza ngo ikigo inshuti ya bose ngo gikoresha imiti y'ikirundi nkakujya ko bapfumu canke kujya ko abandi bantu bakoresha mangetengete nikiye kintu mwabwira nk'indemesho kuko hari abantu benshi barembeye mu nzu batinye kuza kwivuriza hano ko bakoresha imiti y'ikirundi bibaye no kwizera kwabo mu mashengero canke mu bindi ariko bamaze kumva izindi ntaheza bahivurije ugasanga barapisa ireme mbega namwe nikiye kintu mwabwira mu gihe umuntu wanyu mwumva ngaha mu mutanya kiza? Ikintu nababwira aho nyine namaze no kuyifata muri telefone ndavye ko yarare n'ubu je no bashingira ntaye no kuri nkabwira ko bwo mugende kwa muganga ko je nanabwiye muganga ati je guhera mvuye ngaho umunsi wose nzovira ngira nzofata ingoma ndarike mbonye akiza uwari wese namubwira ngira n'utagwaye no mugati nimba ufise wabagwaye genda hari igitego. Turabona ko umugwayi ariko agenda azana akajisho keza mu gihe mwamuzanye ngaha noneho mubona yuko aremvye. Mbega tugarutse gato umugwayi yarasanzwe afise abana? Umugwayi arafise abana bane yacikije umwana w'amezi ndwi kumva ziryo bere nyene ko ibitari bwihonda ko ashobora kuwonga kandi ntiyari kumuheka nta kuntu kumwe yari kumufata bidakunda kwa nicara. Ntabwo mwigeze muja ku bapfumu kumbure mu kwiyumvira ko baba baramuroze na cyane cyane aho biba bigoye kubona ko byukuri bivanye n'ubwo bugwayi yarafise ngo mwiyumvire yuko ngo baba baramuroze ntabwo mwiyumvire kuja ku mupfumu? Ku mupfumu baragiye gusa sije nagiye ko je urumva yuko ari muvyara wanje je namupfaye ari mu bitaro mu Kayanza bwa ku bapfumu benshi batandukanye amahera amaze gutanga inka yaragiye ibivi bibiri vyaragiye impene n'ayandi mahera nyene ko umugabo yararonka amahera uwo mugabo tuvugana n'ibihumbi 10 kugira bironka biramugora kumboza uwo nyene. Abenshi baratinya kuza kwivuriza muri iki kigo cy'ubuvuzi kama biyumvira yuko hoba hazimvye. Mbega mwe muriko muranahivuriza noneho ubugwayi bwari maze kwigihe gitari gito umugwayi wanyaho munavuze yuko muri mumaze gushira amahera menshi mu bapfumu mbega mu kigo cy'ubuvuzi kama kucerekeye akabeyi canke ibiciro mubona bimeze gute? Ku bintu mbonye bamukorera ho nyene nivyo mbonye bamukorera bijanye na massage mbona umenga ntibinazimvye ahubwo hamwe mbere yokirana bisare nko kumuvura kuri gusa niko ndabibonye turavye nk'amayandi mafaranga twatanze mu bindi ari vyatsi bakwahira ngo genda ugira uku genda uteke nko mu Kayanza aho naho kwaye duhari imiti amaserumu yababwigurire buri serumu bamushiramo ku munsi yababwigurira amafaranga kandi twanarije kandi urumva ari bisaba kwigurira. Uko biri kose umuntu ariko arivugira nibwo usanga ashaka kuvuga ibintu nyene ko yiyumva byo rukunda akatubwira ububabare yo bari karumva ubwo butandukanye nubwo yumva ijo atarashika hano. Muvyeyi mwotubwira ukuntu mwatanguye gufatwa ukuntu mwari mumeze kumbure mutaritura iki kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose? Jewe mu gufatwa nafashwe mengana gahere gatoya karavyimba ingati n'igihute tukayonza bivango biragangura ndavyara umwana ndavuga ati basha ko fisinda niki kintu bisoherera nda kwa muganga kuri wa Karede barampima ngo ndikoshora kuryopera fisinda yameze 8 wavugira ikibazo cendatanashe umwana muvyara maze amezi ndwi biranka gose ngenda kuri pereshereja kuri pereshereja barankorera amagizame yose barampima ngo andushoboye mbere nyamusare haje bazungu wandushoboye ngo duka kuri wa Karede ureko bori baga navuga ati je sinduka kuri wa Karede nta mafaranga afise ubume ndazabonye amahera menshi kumugwacha mbwira ati wewe duka bashaka guca miliyoni turayariha kugira turabe ko wewe wokira
nkimara kuduga n'amazinga yose nta muntu anyakiriye umbwiye ikibazo ngo yawe ncoshoka two gukora ngo wocupfa ndagenda muri nyene ku musenyi ndicara ndabwira umuryango wanje jewe nukuri ntegerejwe gupfa nta kindi kintu ryabere ryajemo kasera tibashambwa ati duga ino mu Kayanza ndagenda mu Rwego ndagwarira biranka ndaja mu Kayanza ndamara indwi 3 baramvura bamvuye biranka gose biranka amatwarishe birapfa nk'imiti bakwanyandika yose yaze cyanyandika imiti kuja kugura hanze mbona ku munsi nakuru busabe mu bune nakora kamwe k'ibihumbi 10 ahandi k'ibihumbi 10 amara nakoresha ku munsi yabameshe dogiteri kimara kumbana mu dogiteri arambwiye ati wewe ni kasera manuka ko ahantu bitigitega ngo kunjuti ya bose ngo nabaza kuvura ndabwira ababanye umuryango wasazanje bacha baraza bakimara kuza bandihira amahera nyene kuva aho nyene ku bitaro bandiye niho nabibwira umusitara tugajewe bandungitse Bujumbura ngo shango genda ugende Bujumbura ngo genda ngo igitega ngo ujya nyana barava ngo mugabo nta bitaro bihari gusa bavura ngo utamuhira tintaco turazi no rero kufeje tenga kumvura kundumva gahenga ko umugongo sinicara kose wonicaye nkuko negami ubu ndicara ibeje tenge kuzegera nirikanda kandika n'umutima mpaje na umwe nubu na umwe yundi kandi bamvuye genda indire rero mbega nk'ibintu bitatu ubona ku mpinduka kuva utanguye kuvugwa n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose utibona ko utarashika ngane nk'ibi tiwe sinunama ngoname nkuko ubundi unama kandi nibere buntu nkanda kanze niva ko nkanda ko ikora vyondeka kandi n'umugongo niva ko watangiye kugira kurema neza ubu kinumbuze gusa nakayabagubu ko kurya nico vyane bariko bakuvura gute uri kukurikiranwa gute Jari ivyuma bako baramvuza ntavyo nzi nyavyoma bariko bakuvuza ivyuma ucumva ko bakurungitse mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose umudokiteri muzima akakubwira ati aha rero kugira ngo ushobore gukira iyi cancer iri mwibere ja mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose wewe ni cyaye cyizere wari ufise cy'ahantu bakurungitse je n'ubusi nizeho je nzokira habwo naje fise ubwoba burebe mvuga ati ngiye kugwa hehe iyo nyene Gitega kwa nifise ubwoba burebure imana imyaka ngwaye ni myinshi ntenge kuremeje bakitenga kumvura rero n'uwo mu gatondo niho naremye gusa nkiza no mayira avuga ati ngiye kugwa nta bindi hamwe vyoshika ugakira ni nako kandi uri kurakira kuko ubu uravuga yuko bwa mbere utashobora kuvyuka ngo wicare noneho wanatubwiye n'ibindi bitandukanye ubu vy'akarusho uri kurabona ubu vyoshika ugakira ukazotaha witambukira niki woshimira ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ciwe gusa nkibona ibere ryanje se kubere rikora nk'irindi nzoshima n'uzomona gwaye ndovuga ati genda hariya Igitega kukigo cy'ubuvuzi akuvura aho bamvuye nanje nubwo tabahazi nje nzoshinda muzana tikunda kujana bamvuye nanje ikigo cy'ubuvuzi kama ngaha gisanzwe cyizera Imana abahakorera basanzwe bizera Imana mbega hamwe namwe mwokira ko mugo mwavuze mwaraciye mu nzira nyinshi z'ibitutu z'abapfumu muziki ariko hano mwaje basanzwe bizera ubutabazi bw'Imana mbega namwe ngaha muje muje mu mashengero mugashinga intahe mukabwira Imana ati warakoze Imana ko kuzana abanyabuhinga hano ku isi nzoshima gose nka jewe nzoshima n'umuryango se kumbona nyene ntembera umuryango se kumbona honyine nyene woshima ko umuryango warihebuye uri ko ndagera ko nandi na musazanje nyene umpeni ko ravuga ati nukwese utarafa nta muntu yoguta umuryango se warihebuye ati ntazokira jinda musengize no kuri umuryango wagira umunsi mukuru mbega niki ikindi kintu wosabira abandi bantu bakure baza kwibuza hano kubera ko murabona ko biragorana kubera atabitaro bihari mbega niki kintu ngo ni nkakaye kama motera abaje basanzwe bajijwe no bitaro canke biri no vuriro kugira ngo babazanire uburaro mu gihe haza kwihitura n'abantu bavuye kure badashaka kwibuza bataha
kimwe gusa kiri nabonye ko abana baganga bahana barakira abantu neza ejo tugishikara bavuze ati ntabwo turonka aho turara havuze ati nta ngorane muva mujyama ku ntebe abandi mujyame ko twaje turi abantu bane twahuriye twarajyamye neza nta ngorane kandi batwakiriye neza tuyakisha neza nta kibazo. Ego wavuze yuko atanakayabagu ko gufungura ufise kandi basanzwe bavuga ko n'imiti yo ngaha kumbura isanzwe irura igoye gufata ubwo ako kayabagu ko bakapfa ku iyo miti igoye gufata canke bimeze gute imiti yo irakorohera gufata Sinkaje by'abejambere nk'umuturura na unweye ejo gusa ntibyakunze kuguma mu nda warangarutse ngabana ngo uyu munsi mu gatondo n'ubu acari mu nda nta ngorana. Turangiza ikiganiro cyacu kugira ngo mushobore kuronka akanya ko kuruhuka subira mu twibutse mbega mwafashwe gute iryo bere mbega ryo bari iry'ububafu canke iry'uburyo ni iry'uburyo nafashwe nk'agahere gato kavyimba ngiye ati kazohera nakandi nyene karaza bifango birafatangana aho neretse ngo kandisha uku undi netse kugira ibi biranka rero niho nitwara nyene ivuriro nyene hongeze nivuza ndi ngeze nivuza ku kanyuma ejo nabanyetse tugenda hariya Igitega haje no kuri nahanze sinubwa nazanya nta nahonze ni ryambe nza ngaha kubona kuri ino saha tuko turavuganira ko kumbure ufise akajisho keza nkako aho unicaye uri kuranatuganiriza wewe nyene wiyicariye mbega nicaye kintu woshimira ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose uko ndashima gose kwa nicaye ndashima kwa nicaye ko umuntu yambonye akaba yombona uyu munsi ntavyo yo kwemera kino uko ndashima pe akazina kanyu mbega mwitwa bande mbega hoho ubwo bugwayi mwari murubatse murafise umugabo ntabwo umugabo yagize kumbure impungabana kumbure biko bijanye n'ingwara warumaranye kitari gito oya peje mugo yarankunze pe kandi umuryango wose warankunze ntibigeze bantererekanya oya yarambaye hafi gusa nukuri ubukene n'ubukene ubukene gusa afise hejuru y'ingwara yanje nta ngwane zirezire jewe nabonye ku mugabo. Turangiza kuri aka kabazo batubwiye yuko mwituye abapfumu batandukanye kumbure hariya anyangira ngo usanga mwari yumvira ko n'amarozi iyo barimwo bavuze imiti y'ikirundi ariko kandi mwanatubwiye ko hari n'ibindi vyuma binatangaje cyane bakoresha mu kuvura tubwire itandukaniro wabonye ku bapfumu n'itandukaniro wabonye mu nshuti ya bose aho mwanatubwiye ko banakoresha n'ivyuma mu kuvura bakoresha ivyuma bibiri hari ivyuma bifata bikankanya nyene bikankanda mu mugongo n'ikindi cuma nyene bafata bakankandisha kiza kiharimo ibintu bishushe nyene binkanda jino kunabonye ari sawa nta vyuma bapfumu nta vyo n'ububeshe nta bintu vy'indasago vy'imihamuro bihari oya nta nakimwe nabonye. Dusezera tubwire akazina kanyu mwe mu mugwaje mbega mwaje muvahe babita bande jewe nitwashimira Imana Peruse mba mu ntara ya Kayanza. Umugwayi mukaba mufitaniye iyahe sano umugwayi ni kuvuga ni mubyara wanje mama wiwe na papa wanje baravukana. Akazina kanyu mufise abana bangahe musanzwe mubahe ariko ndesaba gaseri dafise abana bane mba ku Musenyi. Akajambo ka nyuma noneho mwotubwira na cyane kuko muri ko muramererwa ni nkaka cebo meze neza gose genda indi imisitano bambariye ndabakarusha nako kazuka mu nyuma gose ariko nzotanyene nkanakize byose byahetse. Murakoze Mana yacu warakoze twatanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ufite inshuti ya bose Gasimo mama rukokoye uwafashe yampaye isukari yego kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho Igitega nukuri
ubuzima nkamenya nawe erega uzoga ivyakenye ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na masaje bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza ewe cya kigo kigeze hiriya urakibuza ariko yemwe ntidusanga bizimbe urakomeye inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 kaze namwe mu gacemwo Yesu ni inshuti ya bose mu bikorwa byiwe byose